Ikibuga c'umupira w'amaguru c'igihugu c'Uburundi Stade Intwari kirugaye kuva itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2025 gushika uyu munsi tariki 10 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2025 no mu yindi minsi ikurikira tutaramenya igitigiri. Impamvu cugaye nuko kuva iyo tariki ariko hashigwako umusezero w'ikizungu two kwita pelouse naturelle mu rurimi rw'igifaransa. Nta muntu n'umwe yemerewe kwinjira muri ico kibuga, baba bakorera mu ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB canke abamenyesha makuru. Abamvuze ni bamwe mu bantu basanzwe bafise uburenganzira bwo kwinjira mu bibanza bimwe bimwe abantu bose taba barikuriwemwo, ariko nabonyene umwanya nta burenganzira bafise bwo kwinjira muri ico kibuga gushika ibikorwa byo gushaka umusezero biheze, kiretse ubufise igikorwa arangurirayo kubijanye n'ubwubatsi wenyene ko ariwe ashobora kuba yinjira muri ico kibuga kuri uno mwanya. Barundi benshi bakomeje kwibaza bati none ico kibuga tuyitege ryari, habura iki kugira ngo gitangure kwakira inkino, hoho bishasha bizoba bigize ico kibuga ni biki, kizogikozwe ku buhinga ubuhe, Inyungu Uburundi buzogira zizananye n'ico kibuga ni izihe, Umurundi we azokwunguka iki ko tubona ari gito. Ubwo by'ukuri Irakwije n'amategeko ya FIFA. Reka ndakuramutse ngenda guhikaze muri kiganiro giye gushikirizwa nanje Willy Fidiramba nabiciye ku kinyamakuru Wifi Sport ikorera ku YouTube na Facebook. Nizere ko ukomeje kugira ibihe byiza, ukabukitswe n'amagara, ugwarukira ukaba naho uri mu zindi ngorane, nawe ndakwifurize kuzivamwo. Reka ndagushimire umaze gukora subscribe kuri no YouTube channel Wifi Sport. Reka nshimire nawe umaze gukora suivi cyangwa follow kuri page ya Facebook ya Wifi Sport. Nongere nshimire nawe ugiye kubikora. Ndakwibutse ko kubikora bituma ubu wa mbere mu kuronka ibiganiro yenda ndabashikiriza. Utimenyekanije ntudandaza, ufise ibyo wamamaza, ufise ibyo ukora, ushakira abakiriya benshi, duhamagare cyangwa twandike kuri ino nimero naha munsi ni gutanya amacana 257 61 78 64 61. Please desa 57 61 78 64 61 hama tugufashemo. Mukanya twinjire idoni kiganiro kivuga ku bijanye n'iyubakwa ya Stade Intwari aho rigeze, ndetse kikishura no ku makenga canke ku bibazo by'abarundi batandukanye bafise ku bijanye n'ico kibuga. Mu kiganiro abavugizi b'inzego za leta zitandukanye bagiranye n'abamenyesha makuru ndetse n'abarundi muri rusangi itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2025 bumvikana ni mu kwezi guheze. Bemi Barampama n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'inkino yaravuze ko ibikorwa biri ku musozo, ariko ko atazi neza igihe nyezina Stade Intwari izotangurirako kwakira inkino. Bemi Barampama yavuze ati reka duhere kuri cyo cyambere kijanye na Stade Intwari. Nivyo ibikorwa byo gusubiramo Stade Intwari biri ku rugero rushimishije, kandi mudukundire tumenyeshe abarundi ko iyo bikorwa ubu biri ku musozo. Mu misi iheze hariko hakogwa ibikorwa bijanye no gusubiramo aho imiduga izohagarara, ndetse no guheraheza gushirako umusezero. Ubu umwitwarariko uhagaze mu gushirako amatara azoboneshereza ico kibuga. Ibyo birangiye twiteze yuko abagenduzi bishira hamwe mpuzamakungu irabu umupira w'amaguru bazoca bashika basuzume bemeze ibikorwa byaranguwe kuri ico kibuga. Gutyo rero iyo birangiye niho ico kibuga Stade Intwari kicoka itangura kwakira inkino mpuzamakungu ko vyahora aho hambere. Bo kwitega kw'ivyo bizokorwa mu mezi angahe? Ivyo nabo bivugira hano kuko bizovana n'igihe ishirame mpuzamakungu bw'umupira w'amaguru rizoba rimaze kurungika abagenduzi, kuko imbere yuko abagenduzi bashika nitwotegekanya ko dushobora kwakira izo nkino mpuzamakungu.
muri ubwo butumwa bwashikirijwe na Remy Barampama umuvugizi w'ubushikiranganje bw'inkino mwumvise ko parking ariyo iriko irubakwa. Nababwiye kandi ko stade yugaye kandi ko bamwe mu bantu bashobora kugira uburenganzira bw'ibanze bwo kwinjira nk'abagize ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB canke abamenyesha makuru b'inkino baba bakeneye kuja kuharonderera amakuru bazoronka uburenganzira bwo kwinjira harimo mu bikorwa bimaze kurangira harimo nko gushirako uwo musezero. Mwumvise kandi ko hazoba hasigaye gushirako amatara n'amaecrangeya yo kurabiramwo ikibiriraho urukino ruzoba riko ruhabera ku buryo hagize akagucika uco usimbira ku vyuma navuga ko ayo maecran canke kuri ivyo biyo ukaja kuraba ingene basubiramo kumbure muri raranki ikintu cagucitse mu vyabereye mu rukino. Ariko kandi mwumvise ko ishirahamwe ry'umupira w'amaguru kw'isi FIFA rizoca riza gusuzuma nimba byose byifashe neza maze yemeze ko ico kibuga gikwije vyangombwa canke hari utwokosorwa kugira ngo cugurugwe. Naho biruko nama numva abantu bafise amakenga ko iki kibuga gishobora kuba kidakwije ibisabwa na FIFA bakagira amakenga ko FIFA izohava itacemera maze abarundi babe baruhiwe ubusa babe bakiraharabira inkino nk'uko bari bavyiteze. Mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Imbere magazine itariki 7 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2024 birumvikana hari mu mpera z'umwaka uheze, Elysé NIYUBAHWE icegera cy'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB yarahumurije abarundi aho yavuze ati amakuru yuko ikibuga kidakwije ibisabwa siyo. Kubakekeranya ko ikibuga kidakwije ibisabwa na FIFA, Elysé NIYUBAHWE yavuze ati abahinga ba FIFA bamaze kuza inshuro zitatu gukurikirana ingene ikibuga kiriko kirubakwa. Muri izo nshuro zose basuzuma ko kiriko cubakwa mu mategeko. Iyo babonye kitagenda neza baca babivuga kigakosorwa. Badusezeraniye ko bazobananya kuza gusuzuma. Yongeye akura amazinda abibaza ko ikibuga gikwije amategeko kiba ari ikibuga cakira abantu benshi. Yavuze ati mu gusuzuma abo bahinga bisunga ingene inyubakwa zimeze nk'ubwambariro, ubwiherero bw'abakinyi n'ubw'abarorerezi, ibiro by'abahagarikizi, icyumba abaganga bavuriramwo bakongera bagapimiramwo abakinyi, uburiro, ibikoresho bisohora amajwi ndavuga sonorisation, internet, umuyaga nkuba, ibibanza amenyesha makuru batangarizamwo inkino n'ivyo bakoreshezamwo ibiganiro abakinyi n'abamenyereza cyo no kwita conference room n'ibindi bitandukanye. Ivyo rero barabonye ko bimeze neza n'amaecranje hamwe n'intebe z'abakinyi ni FIFA izovyizanira. Birumvikana rero ko FIFA izotuzanira ibihuriranye n'ivyo yemera n'ibisanzwe biri mu mategeko y'ibibuga bikwije byangombwa. Kubijanye n'ukuntu amasango bohereje ko kubaka ikibuga aguma yigizwa inyuma, avuga ko intambamyi zitigera zibura. Elysé NIYUBAHWE yavuze ati ibintu ntivyama vyera kuko ibishobora gucereza ibikorwa biba byinshi. Nk'akarorero hariho ikena ry'igitoro rituma imashini zibanza guhagarika ibikorwa n'imiduga ntibe ikizana ibikoresho ku mwanya. Ikibuga Intwari kizokwakira abantu barenga 16,000. Naho rero abantu baguma bavuga ko ico kibuga ari gito, Elysé NIYUBAHWE yabahaye akarorero kabahumuriza aho avuga ati ikibuga Kenilworth Road cakira abantu 12,000 ariko ico nyene nico umugwi wa Luton Town wakirirako inkino ziganwa y'icicaro ca mbere mu gihugu c'Ubwongereza Premier League. None mwumva iki kiwacu twogikengera kandi cyo gigisumbya abantu 4,000 mu gihe cyo cakira abantu 16,000 tukaba bumva yuko nicakirwa ko Premier League cakiye abantu 12,000. Uburundi rero nibwatangura kwakira inkino ku bibuga Intwari buzohungukira ibintu byinshi. Ubwa mbere Uburundi ntibuzosubira kuja gukota ikibuga cyo kwakirako inkino hanze. Amakuru dufise avuga ko iyo Burundi bwakiriye urukino muri Tanzania buha igihugu ca Tanzania 10,000 by'amadolari y'abanyamerika kuri buri rukino. Sako kanoti gusa kahonera kuko iyo bagiye kwakira muri ivyo bihugu nka Tanzania, Maroc n'ahandi baziga kanoti mu bintu bitandukanye nk'akarorero ako bariha amahoteli bararamwo, ako bariha ikibuga bakoreramwo imyimenyerezo yo kwitegurira urukino, amatike y'indege bariha berekeza muri ivyo bibuga n'ibindi byinshi.
ivyo biruko mu gihe iyo bakiriye inkino aha mu Burundi bataba bagisohoye akanoti k'amatike y'indege baja muri ivyo bihugu, baba hamwe mu bigo vy'igihugu, ntibaba bakiriha amafaranga y'amahoteli, ikibuga c'imyimenyerezo bakironka atakanoti biriwe barariha, nubwo babikorera ibintu byinshi babikoresha ku buntu kuko abari ibintu vyegukira mu ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB. Umugwi w'igihugu w'u Burundi intamba mu rugamba kandi uragira ingufu nyinshi yuko ukinira aha mu Burundi kuko uba uri imbere y'ibihumbi by'abarundi. Buri mukinyi aba yumva yo kwitanga, aba yumva ko hari umwenegihugu aja kumubaza umusaruro nyuma y'urukino, aba yiyumva ko ashigikiwe, bikamutera intege zo kwitanga. Nivyo naho baba batsinzwe naco Umurundi yobagira, ariko baba bumva bafise ubwoba n'amasoni byo kuraba mu maso y'abarundi mu gihe bitwaye nayo mu rukino, kuko naho baba batsinzwe ariko bakaba bitwaye neza mu rukino, bakaba banezeje abarundi, agatima kararema. Nikindi kandi baba baronse akanya gakwiye ko kuruhuka, nta burohe nk'ubwo bagira iyo bagiye kugira ingendo zo kwakirira hanze baba bagifise. Kini kandi baba bumva yuko bafise abantu bakeneye kuza kubaririmba inyuma y'urukino, kuza kubakeza, kubera ko iyo baba bari hanze ubwo rukundo, izo emotion canke ukuntu baba biyumvamo n'abarundi muri rusangi ntavyo bashobora kubonesha amaso kugira ngo babone agaciro biba bifise. Abarundi nabo nyene bazohungukira byinshi kubona stade intwari yugururwa mu Burundi. Haciye imyaka itari mike abarundi benshi bataronka akaryo ko kurorera inkino zo mu gihugu intamba mu rugamba kubera uburyo buke bwo gushika mu bihugu baba bagiye kwakiriramwo inkino. N'abaronka ubwo buryo bwo guherekeza intamba bibatwara akanoti kenshi. Rero kwakirira inkino kuri stade intwari bizogarukana akaryo ku barundi ko gusubira kurabira inkino zo mu gihugu bw'u Burundi intamba mu rugamba bitabavunye, no kuvuga ko bizoba bibasabye igiciro gito, nta mahera yo kwigwa baruri indege bazoba bagitanga, nta mahoteli yo kurara bazoba bagitanga ko bamwe bazova mu miryango yabo, nta mahera yo gufungura bazoba bagitanga kuko bazoba baje bafunguye. Byumvikane ko bazoba basabwa gusaka noti ko kurira ku kibuga intwari, na cyane ko niko navuga ku barundi benshi bari ngaha mu Burundi, na cyane kari nabo baraba inkino uko hanze igihugu babagiyemo nabo kiba kirimo byinshi by'abarundi nk'aba bari ngaha mu Burundi. Nikindi kandi iyo Burundi bwakiriye ikindi gihugu bwararonka ingenzi zizanye ifaranga ry'agaciro, zirakenera amahoteli yo kuraramwo, kandi zizofungura zongere zinywe, kandi kazikanywa zigafungura ibintu byakorewe mu Burundi. Aho hose zitanga kanoti, bikumvikana ko mwene igihugu nawe aba ariko harinjiza kanoti. Byumvikane ko ako kanoti zisohora mu byo zizokoresha ino mu Burundi kazoba kinjiye mu gihugu no mu mwene gihugu, n'umudanda dushobora kuba yunguka ko n'umurimyi wahariya mu gihugu hagati ashobora kwinjiza kanoti kuko ivyo yarine bija ku mahoteli bakabiteka, bigatuma abo mahoteli bamaze kuba baronka ingenzi nyinshi basoma ku bwinshi, basanga n'umwene gihugu mutoya ariko arashikirwa. Muri ico kiganiro rero n'abavugizi b'inzego za leta, Remi Barampama umuvugizi w'ubushikiranganje bw'inkino yarongeye avuga ku bijanye n'iyubakwa rya arena, ikibuga mpuzamakungu kizohora kiberamo inkino za basketball, volleyball na handball, ico twokwita stade multisport. Yongera avuga ku isanurwa ry'ibibuga by'inkino z'amaboko mu Burundi, harimwo ikibuga ca basketball cyo kuri département des sports muri quartier asiatique mu gisagara ca Bujumbura, harimo n'iki Gitega. Remi Barampama yavuze ati ikibazo kigira kabiri ni kibazo kijanye n'ikibuga cy'inkino y'amaboko basketball cyategerezwa gusubirwamwo aho twita kuri département des sports muri quartier asiatique. Nivyo mu ntumbero yo gutorera inyishu ikena ikibuga cha basketball, ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo inkino bwari bwafashe ingingo yo gusanura kijya kibuga, mbere butako buratanguza ibikorwa by'ibanze byo kuraba ibikenewe kugira ngo icyo kibuga gisubigwemwo kandi gikwize ibisabwa ibibuga mpuzamakungu. Igihe hari hageze yuko ibikorwa nyezina bitangura, basanze ivyo vyigwa vyerekana yuko hasabwa amahera menshi arengeye ayari yategekanijwe, bica bituma rero ivyo bikorwa biba birabangiriye gato kugira abe kwisuganya ukundi. Ikigeretse ko rero
ahavuye kandi haboneka umwitwarariko w'abahoze bari mu ishirahamwe ry'abadandaza b'abarundi twa asebe, berekanye yuko ico kibuga coba kirimwo amatati hagati yabo hamwe na leta y'u Burundi. Ico kibazo rero kubera yuko inzego zibijejwe ziriko zigica hirya no hino, byabaye ngombwa ko naho nyene iba imvugira kabiri yo gutuma tubangiriye kugira ico tubandanirije ko kuri giya kibuga cyo kuri Departement de Sport. Hanyuma yavuye kandi aduga ku kibazo gira gatatu abaza kubijanye na salle multisport yategerezwa umugambi wo kubaka hajya ku kibuga cyo muri Sesinga. Ico rero eka ndagifatanye mbere n'iki kibazo yabajije bugira kabiri mu kurindira yuko leta cyangwa inzego zibijejwe zitanga intumbero kubijanye na kijya kibuga nyene cyo kuri Departement de Sport. Ubushikiranganje mu byo bujejwe ari mu Inkino bwarabandanije kurondera ibindi bibanza bibereye kugira ngo hubakwe ibibuga mpuzamakungu vy'inkino z'amaboko. Ni naho rero biyumviriye yuko hoba ikibuga kidasanzwe kizokubakwa mu buryo bw'ubuhinga bwa none cyo ku rugero rwa arena ruzokinirwamwo inkino zitandukanye, basketball, volleyball ndetse na handball, ariyo bisigura kijya babaze bavuga ati multisport. Rero ico kibuga basanze ko kibereye ko cyo kubakwa muri zone Maramvya, uko twisunze ibyasabwe n'abifuza gushikira leta muri yo nteguro. Ikibuga cyo muri zone Maramvya basanze ari cyo kibereye. Ubu rero bariteguye mu gihe iryo tongo impapuro ndagatongo zaho zoboneka, bo bariteguye kugira ngo ibikorwa by'ibanze ibyo twita étude de faisabilité bitangure. Rero ico kibuga cyari kigenewe Sesinga ubwa mbere, ubu kizohindukira cyubakwe muri zone ya Maramvya kugira ngo kize cyakire basketball, volleyball ndetse na handball. Akabazo kanyuma kaje kagana mbo karaba ikibuga cya Gitega, uti ico kibuga kizosanurwa ryari. Ni ngombwa yuko dutahura intunganyo z'ibibuga nyene zibimeze. Usanga hari ibibuga vyegukira ubushikiranganje byo bujejwe ari mu Inkino, ibindi bibuga ugasanga vyegukira intwaro ku rwego rw'amakomine cyangwa intara, ibindi ugasanga hari ibibuga vyegukira amashure, abikorera utwabo, amashirahamwe. Rero kijya kibuga cya Gitega nivyo turacitwararika, ariko kandi abajeje intwaro mu ntara ya Gitega baracitwararika cyane kurusha, kandi turizera neza ko baticaye bariko bisuganya kugira ngo kijya kibuga gisubire cyubakwe. Murakoze. Ayo niyo makuru kubijanye n'inyubako z'ibibuga byo mu Burundi, uhereye kuri stade Intwari kibuga cy'umupira w'amaguru cy'igihugu ukaja no ku mugambi wo kubaka arena cyangwa stade multisport zoba ikinwamwo inkino za basketball, handball na volleyball, no gusanura ibibuga bya basketball n'ikibuga ca Departement de Sport kiri muri Asiatique mu gisagara ca Bujumbura n'ikibuga c'Igitega. Mwamwe ateguriye mu ngira mwashikirizwa nanje Wilfried Rambona ku kinyamakuru Wifi Sport. Reka ndabashimire mwebwe mumaze gukora subscribe muri abantu bagaciro kuri ino YouTube channel ya Wifi Sport. Reka nshimire namwe mumaze gukora follow kuri page ya Facebook na nyene ya Wifi Sport. Nongeye shimiye namwe mugiye kubikora, mukomeze kubikora kugira ngo mbere bashirwa n'ibigano nyanda bashikiriza. Mugira mu mamu wahwe ndabakunda cyane, duhure mu bigano byo hanyuma. Bye bye, hasta la vista, ciao. Dushigikire intamba mu rugamba, tumenye kumugwa intamba mu rugamba, ujamwo bose bava mu migwi yose.